uwo mwana rero abaye imboregwa kirurusoro eske niyasohoka kaja hanze bizogenda gute azoba akasamutwe nagoma nakubwire ibi bintu vy'ubu bimeze nabi cyane kugeza aho babahungu bamaze gucika intege zo gushira abagore mu nzu uravye inyambaro z'ugwaruka gubu mu vy'ukuri zirateye ubwoba abigeme bambara impuzu zo mu barabara ukibaza uti mbega yibagiye kwambara ntiyazibonye ntaza impuzu itegerezwa kugera ukavyeza ukabibura ugasanga abahungu bambaye ipantaro ahidakwiye kwambarirwa umukizwa akijijwe naho yibungenga w'umukenyezi ntashobora kubwira umugabo ngo ntwarije ikiyeri yego uzugenzure Ntamukizwa Atwaririza Ikiyeri yego no ntawe arahekenye injo afuma hekenye urujo canke agahekenya karenda ahantu akabonye canke agatwaririza ikindi kintu mugabe iyo mpemu mbi yo gutwaririza ibiyeri warakijijwe nibaho ntayigera ibaho niyo ni kugitabaho mugabo gasanga umuteyifa ngo ntabonye ikiyeri ngo indiravayo ngo ntabonye ikiyeri indiravayo ntabonye rwa yari indiravayo none uwo mwana atanguye kuba imboregwa kiri mu nda niyavuka naho bizogenda gute mwaramutse namwiriwe mwese bakunzi ba Akamo TV aho muherereye turabaramukije twongera tubifuriza ngo amahoro no mugisha biva ku Mana bikomeze kuba bako mu banyu no mu byanyu uno munsi rero kuri micro ni kwakundi nyene Migogora Bert turi kumwe hama ku ruhande turi kumwe n'umutumire umupapa akuze w'inararibonye turakwakiriye cyane mugambi bwa Akamo TV murakoze neza cyane nitwa Nzigamiye Emmanuel uko abeshi baranzi ntibanze kumure ku macano menshi ariko baranzi bivanye n'umwuga nkora nabo dukorana hanyuma nanje ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe ego ndanezerewe cyane natwe turanezerewe kongera kubakira kuri Akamo TV mumeze neza mugoye neza vy'ukuri turameze neza Imana ishimwe turashima Imana cyane kuko iyo umushinga ntahe afise abana agafita n'urugo hanyuma akaba ta telefone yo kubika canke y'igicavu tucingwara yiriwe yumvise ntiyobura gushima Imana cyane uno munsi rero twabayitiyemo uno mupapa kuze kugira ngo dushobore twoganira kuri bina biriya kuvyerekeye ihindagurika ry'ibihe riko ragenda gigaragaza cyane muri kino gihe aho tubona neza na neza yuko abatama bavuga ati kera byari bimeze uku uno munsi nawo tukavuga ati bimeze uku tukumva neza ko hariho igitandukanye cyane ku buzima bwa kera bw'abadutanguriye imbere hamwe n'ubuzima tuko turagenda tubamwo ubu mutama byo bari kubibona mu vy'ukuri niko ndabibona biraboneka ko ibintu vy'ubu bitameze neza duhereye nko ku ngo z'ubu biratandukanye cyane n'iza kera uyu munsi urahura n'umuntu akubwira ngo ivyo zari vya kera ariko ugasanga witegereje kera n'ubu hariho ingorane zidasa namba yego ariko imbere yuko twinjira cyane muri ivyo turakeneye kuganira kwanza n'umupapa wacu hano kugira ngo dushobore kumenya kimwe canke bibiri kuvyagiye biranga ubuzima bwiwe mutama ndashobora kubariza akabazo k'amatsiko ni kihe kintu ubuzima bwawe bwarakwigishije mu buzima murakoze cyane jewe mu buzima ikintu canyigishije je nabuze abavyeyi nkiri muto cyane hanyuma ntandegwa nkiri mutoyi cyane ntandegwa n'abantu tudasangiye ubwoko barandera no kuri ntaco banyimye hato ngaho mutanaguciriye mu gato bakuze mudasangiye ubwoko bumushatse gusigura urakoze cyane jewe mvuze abantu tudasangiye ubwoko novuga nti nimba ndi umuhutu narezwe n'abatutsi
muri make rero reka mvuna imvuge basukondi kuko Ego. Imana niyo yaremye ubwoko mugabo ntiyarunye ngo tubupfe kandi ntibiteye isoni bien kuko sûr nta wisanzuye. giteye isoni kirimwo Imana niyo yaremye ubwoko mugabo ntiyarunye ngo tubupfe mu nshingano z'Imana Imana yashaka ko abantu babana kujya kwa TI na remorque Yego. remorque kiriko kirakwega igenzi cyacu inyuma igasanga hagati ya igahagaze mu ibarabara ruragenda bukebuke rugahagarara inyuma yako Yego. rukarindira kakaruhinzira Yego. mu mahoro ntiruca rugasunika ngo nuko ari gatoya Yego. nuko inshingano z'Imana zari hanyuma rero jewe narezwe vraiment n'abatutsi nukuri sinzobatuka inkuba kuko ntaco banyimye mu buzima cyo gufungura canke c'ubuzima bwo kubaho Yego. hanyuma barandera ndigirwa haruguru ndakura hanyuma nja mu ishuri ry'imyuga ndiga imyuga Yego. ico caranyigishije cyane gose uca wumva ko hari ikintu cangishije kugira ngo bandere ico gihe cari kinagoye ntidusangiye ubwoko Yego. nukuri je novuga nti Imana ibahezagire cyane Amen. yego Ugiye kuraba kugwaruka kwa kino gihe ni igiki kintu ugwaruka kugira ku bantu bakuze canke ku bantu novuga yuko babaruta. ugwaruka rw'iki gihe gwaragize ingorane kuri iki kintu bita demokarasi iki kintu cyitwa demokarasi jewe ndakizi nabi cyane mugabo usanga uwize ngo demokarasi Yeah. usanga utize ngo demokarasi usanga inde ngo demokarasi ariko demokarasi sinshobora kwibaza ko batahura iki kintu demokarasi carico Yego. kuko nuko duciye tuduga twari guhera hasi ku bya kera mugabo reka ndagacishe sawa demokarasi icyo ndayizi ko nabi sinzi ko ari gutahura nabi c'ubutama mugabo ugicagaguye ni nkucumva demo abadayimoni Okay. krasi ubugarariji Okay. ahata mukenyezi yubaha umushinga ntahe wiwe aho atabana bubaha abavyeyi ahata munyagihugu nyarucari yubaha umutegetsi ngo ni muri demokarasi ndishira nkizana ivyo rero ni vya bindi tubona abantu babuza amahoro mwibarabara abantu bakiriko baraturira amazu batera amabuye bagira gute ngo ni demokarasi ico rero rya demokarasi ni bimeze uko ndakizi nabi cyane Yego. rero urwaruka rwarononekaye kabisa sico kimwe n'urwakera yego Ni igiki kintu ugwaruka kugira ku bantu bakuru babaruta. okay urwaruka mu by'ukuri kugira ngo twebwe tumenye vyinshi aha tugeze Yego. twamenye vyinshi kuko twakunda abagenzi bacu barabatama n'abatamakazi bigiye haruguru kuko twarabatega amatwi bakatubwira umwongo uhuma n'udahuma uyu munsi ugwaruka guno munsi ingorane rufise ntirushobora gutega amatwi abantu bakuze rugira gakuku kanywa urumogi rugira gakuku kanywa ibiyoga bikaze rugira ako rero nta kindi bungurana mu buzima c'ubuzima bwo kubaho nivyo ukazosanga bafise iyo ngorane yo kudatera imbere mu buzima benshi kudatera imbere mu buzima ugasanga abantu barononekaye ariko ikintu bari bakwiye kwigira ku bantu bakuze niki bari bakwiye kugira ugira umenye ikintu urakibaza ntuharira urakibaza hanyuma ukaciyumvira uti mugabo ico ntakayambwiye je narigeze kuyaga n'abagabo bamwe b'Universite twari duhuriye ahantu twicaye turiko turaganira barambare bati Mutama turayaga barambaza ibibazo ndabishura barambara ati Mutama turagusabye tubwira ahantu twagutora kuko twebwe turumva kuri biblioteke ndavuga nti ntangorane mwontora sikiyago se nahubwo ndanabashimira kuko ugwaruka gwo ntaco ruteza amatwi no munsi akubwira ati wewe Mutama urashaje ntuzi bigezweho ati we ntaco kuko nagoma ntange nk'akarorero uravye inyambaro z'ugwaruka gwo mu vy'ukuri zirateye ubwoba abigeme bambara impuzu zo mu barabara ukibaza uti mbega yibagiye kwambara ntiyazibonye ntaza impuzu itegerezwa kugera ukavyaza ukabibura ugasanga abahungu bambaye ipantaro ahidakwiye kwambarirwa hariho amagufa abiri ngaha mu rukenyerero hajya Imana ntiyihenda hariho amagufa abiri ngaha mu rukenyerero ipantaro ntiduze mu nda kandi ipantaro ntimanutse ngo ije hateye isoni
rero ayo magufa abiri ni ikintu Imana yatekanije utegeragoza gufungira ku ipantaro wa muhungu we. Yego. Kandi by'ukuri usanga uwo muntu yambaye aberewe neza cyane. Mugabo yambariye impuzu harya namwe muhora mubona munsi ya hajya bayambarira. Urumva ni kina kamara amaza goza. Kera umusore ntiyashobora kwambara ipantaro ngo yereke impuzu yo munsi abangana n'abavyeyi biwe. Eka ntivyakunda kera. Umwigeme ntiyambara impuzu iteye akamara amaza ngo yerekana ibyo adakwiye kwerekana. Kera hari impuzu umwigeme atashobora kwambara ngo ace imbere ya se wiwe. Ariko uyu muza kugira ngo nivyo bigezweho. Urumva nibara ryo kumutemera. Yego cyane nico novuga bo twigira ko twebwa dukutse. Yego cyane. Ni iki kintu wafashe ingingo mu buzima muta uno munsi ukubeshejeho mu mahoro donc kiguhaye amahoro gushika no mu myaka igezemo? Urakoze cyane. Ikintu je nafashe uko ingingo nafashe ingingo yo kumenya Imana kurusha abigeme n'abagore nabika n'abakenyezi. Uti kubera iki? Ubwa mbere bwobwo hari ijambo riri muri Yeremiya nuko ntariteguye ngo nze nariteguye. Yego. Imana yabwiye Abisirayeli. Yababwiye ngo abantu banje ko banse kunyumvira. Nzobateza kuganzwa n'abagore. Okay. Nk'icago. Imana rero ikiretse abagabo bakaganzwa n'abagore. Imana ikiretse nk'icago kuko wanse kuyumvira ngo ugendane nayo. Okay. Kuko mu ngorane wewe jiwe canke mfise. Nkabona mfise akambaki. Ngenda mu cumba ngaca nisonzesha nkavuga nti Imana. Wewe niwe ujejwe gutunganya ubuzima bw'iwanje. Kuko wandemye ataco ndaguhaye. Kandi iki kintu kinshikiye ntagihamagaye. None ndagutabaje wewe Mana kuko uri umukomanda ataneshwa. Abari wewe ugira ico nkoreye. Wow. Niyo ngingo nafashe. Igitekerezo cyiza cyane. Yego cyane. Nk'ubu mutabiramutse bishitse ukumva yuko wose ukwisubiza nk'ubuto bwawe yaba ari ikintu gikunda. Gisubiza ubuto. Ni igihe ikintu wicuza uvuga ati iki sinagikoze nkibasha. Ico nsubiza ubuto bwanje no gikora. Bo mu byukuri kuva kera bivanye n'ubupfubyi nabayemwo urumva ko nabuze abavyeyi nkiri muto. Yego. Jewe ku ruhande rw'iwanje hariho ibintu n'ubu mu buzima bw'iwanje ngifise ntashobora gukora. Yego. Nagoma mfate nk'akaroro nk'abantu ba kera. Imigenzo canke uko vyikera byari bimeze. Kera carazira kikaziririrwa koherekeza umukobwa kuja kurongorwa. Kuko bakubwira bati nta ndahiro ubu gifise. Kera abantu bariko barabona ku muntu ayo kumugina. Ukaja gusura nk'ubu nka wewe n'ubundi mwapfuye ikintu. Ukavuga uti nzigamiye ni washegerezwa kunsurira uko niwe yarahari. Mukundahiza bandahiza gute? Bandahiza ku mwana wanje w'umukobwa. Murantegeye? Yego. Ndavuga nti ndakinjira inzu y'umwana wanje w'umukobwa. Ninateranya ba igihano c'amande niki n'umunyororo n'uyu. Okay. Mugabo uyu munsi ntibikihari. Namusi baragenda. Uyu munsi ndiki iki kintu cyo guherekeza umukobwa kuja kurongorwa ni igihugu cataye umuco. Ukivuze mu Kirundi hariho abagabo boca bitora ikosa. Okay. Kuko mu Kirundi nyakirundi si ciza na gato. Yego cyane. Nako ikimuvuga ko mu Kirundi nyakirundi atari ciza cyane. Cyo bagisigura iki kuko hariho nk'abenshi bana nk'umengo ni bisanzwe. Urumva tubura ko haji terambere kera imanza zabera aho umukobwa agiye kurongorwa. Mugasanga umuryango agiyemwo urubanza rugiye kubera mu rugo iwabo n'umuhungu. Ariko no munsi twarateye imbere tujya mu masare abantu mukiyorohereza bavuga ati nta nzu yiwe ninjiyemo nagiye muri sare. Nere bya bifitaniye yahesa no kubuja muri mariage ari no munsi ko cyo bakikira ikizira. Urakoze cyane. Je nagabana kubwira ikintu kimwe. Hari umugani mu Kirundi baca ngo igiti ciswe ingoma. Ntigicanwa. Burya ingoma nahisaba ikasadagurika. Mu mateko kirazira ko yishira mu ziko. Okay. Hanyuma rero ica amasare.
abazanye amasare wamenga ni iterambere bakoze ariko mu kuvuga amajambo ntituvuga ngo turi muri sare kwa Ntuzi ariko tuvuga mu rugo kwa Ntuzi kuko turiho mu gihe tutagiye mu rugo iwe yashatse ahagutse mugabo urugo si ico kizu urugo ni nyenego tuba turi kumwe yego cyane kukantu rero mvaga kaze gose bisigura ko nimba tuba turi muri sare basipoza yuko turi mu rugo kwa kujya mugabo turiko turanywa ibyavuye mu rugo kwa Ntuzi turiko turarya ibyavuye mu rugo kwa Ntuzi urugo rero si ico kizu urugo ni nyenego turi kumwe aho nyene nico gituma rero udashobora kumbwira ngo ntitwagiye mu rugo ntiwinjiye inzu y'umwana wapi waheje kurenga ku muco uba waheje kurenga ku muco wamaze guta umakaranga y'igihugu kera yego nanje mpora nkosha bigeme bamu kugwanje tugakosha bigeme mu muryango tukakira inkwano bikagenda neza mugabo hageze kuri mariage duca dufata uwundi mushinga ntahe atakizira kirimwo muri twebwe agacerekeza uwo mwigeme nabo bari kumwe duca tumubwira tutumviriza rero ntimuze guca mutaha mukaba habaye mwijoro cane ejo uko nakurungikanya abantu banje ndakurungikanya aba ariko mudoca mugaruka kugira ngo munshikirize ingene urubanza rwagenze hanyuma ngaca nsigara ndarondera akanyobwa k'uruhogwe sinzi ko avucumva akanyobwa k'uruhogwe no dufungurwa duteye imbere dushobora kuribwa n'abantu nzobaza Imana baje kunshikiriza nk'urubanza rwagenze n'akanakishozo baza gushoza kuri twa dufungurwa nabaronderera hanyuma rero tukanezera ngo bakambira ngene urubanza rwagenze n'ingene rwagenze iryo niteka ku mushinga ntahe asohoye umukobwa wiwe mugabo atamuherekeje bisigura ko wewe ntabwo ushobora kuja muri ntigikunda twe no kugwande ntibikunda turacara abarundi turacara abarundi kabisa navuga ati ikibabaje rero ni kimwe gihora kimbangamira cyane ugasanga ari abakozi b'Imana nk'abapasitori abapotre ugasanga baherekeje abantu abakobwa kuja kurongorwa ugasanga abantu bose ikintu cyose cyarabaye nk'iterambere ariko no oya burya ibihumanya igihugu ntawe uzi iyo biva cyane ntawe uzi iyo biva birafise mu bintu byinshi bivamwo ukamenya iterambere kandi iterambere yego cyane twisunze kwico nyene cyo kugira mama yaje muri kino gihe tugiye kuraba kera abantu barubakana bakarinda basazana bari kumwe ariko no munsi tubona aho haguriye ama divorce cyane novuga ngo ni igiki gituma ingo z'ubu zitakiramba nk'ingo za kera mwigeme ndagushimiye cyane kumbaza ico kibazo murakoze na jewe no cishura mu buryo ngira ngo nkabungaye nka butatu ubwa mbere kera nta mwigeme yikosha nta mwigeme yaciranira inkwano bazotanga n'umuhungu carazira ikaziriko yaragenda akabwira kandi ikindi naco kera harabaranzi nimba rero ikintu ciza abantu bahevye cari ciza barabaranzi uti kubera iki umuranzi yaritegereza umukobwa ngene arima ngene arisoneye ngene yubaha ngene ari ntore ngene afise igihagararo kibireye urugo akitegereza umuhungu ngene ari umuhungu yubaha atari umunywara umuga atari imboregwa yitaho ibikorwa akabona tujya muhungu n'ukuri n'intore y'umuhungu agasuya akitegereza umukobwa hariya ati ujya mukobwa araberanye n'ujya muhungu agaca agenda akabwira umuhungu kuko baba ari abantu bazinanye akabwira umwe ati muhungu ndabona uri kurubaka ateka tisha ndabona umuntu by'ukuri mwoshobora kubakana bikagenda neza yego kuko ntuzoshobora kuba ni Bujumbura uri kurondera ubuzima n'umuhungu ntuzoshobora kuba warateye intambwe ukaba umudiaspora nguze ngaha mu Burundi ucumenye umukobwa w'intore woshobora gucagura mukazobana ubuzima ntibikunda yoya ariko uriya muranzi ni anteni ikomeye yigenzura uwo mukobwa kuva mu rwara rwino kugera ku mushatsi
akabona ingene afise nyifato mu rugo kwa se na nyina akabona impanuro za nyina ngene azakira ukavuga uti nukuri uje mukobwa n'igitangaza arakwiranye arakwiye kuja mu rugo kwa ntuze Imana ihabwa icubahiro hanyuma gacaza akabwira uwo muhungu ati uzoze uwo muhungu arashobora kumubwira ati none no mubona gute uwo muranza akamubwira ati uzoze ntemberereye ndamukwereke mugabo naco nzoba ndamubwira utarambwira ko wamushimye yako agaca atumira umukobwa mukobwa ndafise shahu akantu uzoze shana ndafise akantu ngamba kubwira uzoze ndakubwira kugira bubuze wa mukobwa wa muhungu yakubise n'uzeye abwiye umukobwa mugabo umukobwa nawe nyine ntaca mubwira uwo muhungu ataramenya ko yamushimye yaza kubwira uwo mukobwa yuko ashobora kumuhuza n'umusore kanaka yumvise umusore ko yamushimye wa mukobwa akaza nk'utembereye bisanzwe karamutsa wa muhungu ariko aratereza akajisho ntazi ico wa mukobwa arondera ntazi kimwe wa muhungu ariko aramwitegereza hanyuma agaca agenda ahantu kanaka wa muranza agaca aza kugurisha wa muhungu ati none uwe na gute mvuge wa muhungu avuga ati nukuri uwo mukobwa ndabona vraiment ari intore kabisa ari intore pe hanyuma agaca agenda bagasezerana aho ntaje kimwe yavuga kuwa kangahe yacahura nawe mukobwa ati hewe ndagusabye umbarire uje muhungu wasanze haje yaragushimye yaragushimye kabisa none wewe wamubonye gute hari naho uwo mukobwa yashobora kuvuga ati abahe ameze gute arihe kuko uwo muranzira aba yaragenze uwo muhungu akabona inyifato yiwe kandi agaperereza agasanga uwo muhungu kwera isikimawumawu co mw'ibarabara yacavuga ati ujya muhungu ameze neza cane inyubako rero bamaze gushikira njiye mu ntamake bamaze gushikira mugabo nsubi inyuma gato inkuru mwana isubira inyuma wa muhungu yarungika abantu bakaja kumvikana inkwano kuri uwo mukobwa mu gihe bamaze gushimana andiko naca mu ndamake akaca kurungikana inkwano abashinga ntahe bagaseka nabo nyene abavyeyi b'umuhungu n'abavyeyi b'umukobwa bagasekana urantegeye inka ari ukobwa zibiri bakamukwa zibiri ari ukobwa imwe bakamukwa imwe kuko baratandukanya umukobwa yize yaminuje n'umukobwa asanzwe hari uwakobwa imwe n'ivyuma vya nyina w'umwana na se w'umwana hakaba n'uwakobwa zibiri n'ivyuma vya se umuvyanyi n'umwana na se w'umwana bari batandukanye ko hari cabatandukanye hanyuma rero bamaze gushimana bakumvikana inkwano base bumvikanye inkwano abavyeyi bumvikanye inkwano bagaheza baca baheza rero bakaza bagasasira umuhungu yego urumva rero ubu papa urazi rero sha umukobwa ubu bahurira mwibara n'umuhungu ntabazinanye ntawazi ntazi nyifato umukobwa wo ushanga ararengeye abavyeyi nyine yavuga ngo we mama urashaje ntuzi bigezweho we urazi bigezweho mama ko ikangoreka niyambarira nyine ngo ni ko je sinambara birebire umunyina tewe mwana ifata rufasore nta mukobwa yifata gutyo ureko urifata nk'umukobwa atazi kazoza hiwe hejo ko wewe mama ntuzi bigizweho ngurazi umukobwa wa ntuze ngurazi n'umukobwa wa ntuze ngurazi ngene bambara ko yangurika mama ngo ntuzi bigizweho ngo urashaje yahanura bikanka agaca avuga ati mwana kunaniye ndakaravye uburundi buzokurera kandi aho harimo ijambo rikomeye ribi cyane kuko urananiranye umuvyeyi bibiri yivuga ngo usonere sona nyoko kugira ngo urambire mu gihugu nzoguha udasonera abavyeyi nturamba ni hahandi rero muzohura n'umusore mu nzira akakuraba igihagararo akakuraba irangi akakuraba ati twagiye nigishurushu n'igitozere bihuye ntibazinanye hari naho umuhungu yarira muri arena canke muri Havana akararayo hari naho uwo mukobwa ntavyo sinzi urumva biragoye bageze gushikirane mu kubaka wa mukobwa yaragira inyifato y'ugusonera umugabo agasonera n'urugo kuko yaba yatekerewe ijambo n'abavyeyi n'abayinasenge uyu munsi rero abakobwa bobo ntibagishaka gutekererwa ijambo kandi uwo muhungu nawe yaragerageza kutamaramaza wa muranzi
urantegeye ntiyamaramaza wa muranzi hari n'akantu yahonyorerako kuko yase kumaramaza abavyeyi na wa muranzi no mwigeme yaciye aho hantu yaranka kumaramaza urugo n'abavyeyi akanka no kumaramaza wa muranzi ubu rero benshi igituma bubakana zigasamba heza amezi 3 canke umwaka ubu ntaco basonera yika niyo mpamvu uno munsi tubona amadivorce ariko araba menshi yego yewe ndazi ntaguciriyemwo ndazi umukobwa yakundanye n'umuhungu imyaka 8 bakwegana iyo bagize mariage mu mezi 4 bari basabye divorce kandi bakundanye imyaka 8 baziranye neza mu myaka 8 ndazi umuhungu tubana wewe sino navuga birebire kuko nibindi yego yagize mariage mu mezi 3 ukwezi kumwe 2 3 bagize mariage umuhungu ntazi umugore ari ubu agira surogira mariage n'undi mukobwa harageze igihe abonye igitsina kobwa aca hunga umenga n'ikintu yarahamutse kuko uwo mukobwa mu mezi 3 yarajapaka ibintu byose ugeze umuhungu ntazi umugore kandi baragize mariage none ngoma ndagucisha urubanza uwo mukobwa azogaruka kugira divorce amaze imyaka n'iyindi aho divorce aba yamaze kuyiha mu bisanzwe urakoze cyane hariho n'ikintu ubutungane bubanza kuraba imyaka ihetse atawuzi uwundi ahari aho hetse ukagaruka ati burya ngo yonye n'umugore wanje ngo n'umugabo wanje hariho ibintu abantu badatahura nagomba nakubwire ibi bintu by'ubu bimeze nabi cyane kugeza aho babahungu bamaze gucika intege zo gushira abagore mu nzu umuntu yambyaye nukuri Imana imuhezegire nahazombona kuri kamera azokumve ko ndamushimira kandi sindakimubwira mugabo n'umugenzi cyane je kugira ngire mariage nahora uwo muntu yari nari umuririmbyi hanyuma akaba ari kontagite wacu wa mbere ngiye mu rugo iwe gutembera bisanzwe uraza barinjira akentembera kontagite nkarabe nyifato ya madamu wiwe nkaraba n'inyifato yiwe nkaraba ibintu bagira mu rugo ndavuga nti ariko mana ndakwingiza uzompe urugo nk'ugwa Placide ndakwinginze mana Imana yompa nkaronka urugo nk'ugwa Placide nkaronka n'umudamu yubaha umugabo nka muka Placide n'abagenzi cyane aba basa nk'abamvyaye ku rugo yego kabisa bakunda n'ubu turacakunda basa nk'abamvyaye ku rugo barampaye akaroro keza ariko uyu munsi abantu basigaye batinywa n'inuma ngenda bakubwira akantu k'inuma mvuze ngira ngo ntugatahuye inuma ukabutunza inkundi amajana 3 amajana 4 umugore n'umugabo n'abana bakamana mu nduru ntusubira kubona n'imwe zihunga yego kono kuri yego ziguruka ahubwo ntiziguruka gusa ziragenda zikaja he ziromuka ntiwibaze rero hajya rero inuma igeranywa na mpemu yera urabona ko n'igihe Yesu abatijwe hurutse inuma ikamugwako hajya rero inuma igomba umutekano ugomba gutunga inuma induru ugwamo kwama mwiko muragwana ntizishaka namba cazomoka urumva rero abantu basigaye ca wibaza nawe atinywa n'inuma itazugenge Ibintu biragoye mwigeme biragoye yego none muta nk'umuntu akwegereye akavuga ati jewe urya nkeneye kuzogira urugo rwiza umuryango mwiza akakwitura ni yihe nama wumva ko mugira mu buzima inama ya mbere no mugira suguhugumba burya kurongo kuba ku rugo sugupima nukwiyemeza mu gihe rero ukwiyemeza ngoma nakubwira ikintu kimwe ntuhugumba ntutwara umubiri no ukoresha ibintu bibiri ubwa mbere utwara umutima uwo mutima rero uwo uzogushingira kw'intahe
uzoca ushinga antene kuko atabaranzi bakihari ubanze umenye mbega nyina ameze gute Ego. kuko yereye kera bakubwira ati umukobwa aregwa na nyina si uko se Ego. hajya umuhungu gito atukwa se umukobwa gito atukwa nyina uhereye kera niko byari bimeze rero uca ushinga antene ugasanga nyina ari ntore yubaha urugo akubaha umugabo ugasanga bariko barabwirikanya n'umugabo ugasanga kandi kose bariko bakabwiririkanya ugasanga baritwararikana sivyo uwo mukobwa umutima umukwerekeje ko mu gihe udashoboye gusenga Imana urazomuzana ni chance uti kubera iki nimba nyina ari intagondwa uwo mukobwa azoza azi ko bagore bose mu rugo ari intagondwa nimba nyina ari ntore kuko ingene yigenza kuri se uwo mukobwa arabibona yego cyane urantegeye umwigeme umwe umugaseke buye twarigeze kuyaga ati ndabakubwire ati Imana yo nk'umugabo nka papa ati kuko papa na mama ukuntu babanye kuva nkura ati je nk'umwigeme barampaye akarorero nuko atacu ndi bugire ati ndipfuza ko Imana yo nk'umugabo ameze nka papa yego kabisa urumva abantu ko abo bavyeyi ko bafise akarorero kadasanzwe ku bana babo rero wanye umukobwa nyina ugashinga antene bagira ati nukuri ujya mudamu niyo no muri quartier hagize abashwana bahamagara ujya mudamu ni waza kugira inama abo bantu uwo mukobwa uramuzana kabisa kubera iki niyo ni inama ndiko ndavuga hamwe wambarira uti wogira inama ki nk'umusore yo kwegera uwo mukobwa uramuzana kuki azozatsi ko abakenyezi bose amaze kubona bambara neza abakenyezi basa neza abakenyezi bameze neza azozatsi yuko abakenyezi bose bubaha abagabo nka nyina mugabo akaba ari intagondwa yo kwa Yansi miti nyina wiwe uraraba neza naho uzoba wamushimye urabe neza ubanza ubaza umutima kuko azozazi ko abagabo bose mu rugo batagira ijambo nko se atajambo agira nuko niyo nama ningira niyo kibazo ngira nacishiye neza ariko mutazi muri kino gihe tugenda twumva ngo ngo indero rimwe na rimwe y'abana ikiratituka kubera ko n'abavyeyi bafise mu ruhara ntiho bari giki abavyeyi bubu bakora kugira ngo indero itituke kera abavyeyi bakira bubahiriza urakoze cyane bamwe naje hariho ivyo mbona mu bagabo bamwe ariko si benshi mu bisanzwe ico Bibiliya ivuga tugifatiye ko Bibiliya ivuga ngo umugore ubaha umugabo wawe ugamburukira umugabo wawe mukenye mushinga ntahe ukunda umugore wawe urakoze cyane no kumwigura mbere nk'ubu jewe naho intare yontera mu rugi wanje ikantera simvi nyuma y'abana mvi imbere yego nico gituma ndagucishije nk'akantu kamwe untunga ariko nico gituma mu bantu bubaka inzu ntibashobora kuryama mu cumba kiri sansenike gute urakoze cyane ndashobora kuryama mu cumba igitanda kirabuko umugabo aryame hariya umugore aryame ngaha hatangura umugore hari impande y'amazi kugira ngo ikiza gukoma hariya ku muryango umugabo aca simba aranza arabico kintu kize gushikira umugore cabanje we Ako kantu bakiyumviriye gute? Ako kantu bakiyumviriye gute? Ako kantu bakiyumviriye kuko umugabo uri wese burya ari ku nkozo nto. Sinzi ko ikintu dava tugihuta. Ari ku nkozo nto. Hari nk'abantu baza kwandika muri commentaire bavuze ati ari ibintu tutatahuye kumbure utazotahura aza kwandika muri commentaire nzogaruka ndinga. Umugabo uri wese ari ku nkozo nto. Mu gihe ari ku nkozo nto nico gituma ari umugabo ategerezwa kugwanira urugo rwiwe. Vya ari isato ari intare ari ingwe ibanza gufata kwizosi kabanza kumuniga canke akayiniga wenyene
mugabo umugore itaramushikira kuko umugabo n'uruhome rw'urugo. Okay. Yego. None n'igiki abavyeyi bubu bakora ku ndero y'abana kugira ngo itituke kera abavyeyi batakora? Bamwe bafite inyifato mbi. Hari ivyo mpora numva ngo kwisazura. Nibi bintu by'amahoteli yagwiriye. Urashobora gusanga umuntu w'umugabo agiye muri hoteli agatwara umwana wo muri 4e canke 5e canke 6e. Rero ivyo urumva ko biteye ubwoba cyane. Urumva ko biteye ubwoba cyane. Ikindi gize kabiri, mbega uwo mwana we ntashobora kubona umuvyeyi ngana ngana. Mbega uwo mwana we nta kirindira afise. Ibaze hari umukobwa umwe yahora kurondera abahungu baraho, mugabo mushiki warababwira ati wa mukobwa we urabona ikiyeri ugenda kuza kurondera abasanzanje ngaha. Okay. Atumviriza ndakubwira ejo uzoba uri kurabwoyokera ngaho uvuga ngo banteye inda. Raba ikirere uva ugashikina kabari uza kubarondera. Ntibwateye kabiri bugi naravuze ntiteba inda ngiyo. Aca tangura kuza kwitwara muri onapo. Onapo aramwumviriza basanga n'ibindi bintu. Sinzi abashinga ntahe bavyumvise bati wa mukenyezi we, sinzi abandi bashinga ntahe bati wa mukobwa we wewe uri yakangara ati jewe ndi muri 8 mengari mu 11 ndi muri 11. Uyu muhungu nawe uri yakangara ati n'umuropozi ati ahubwo wewe wa mukobwa we ni wamuviyoye. Okay. Ukwigihana ahubwo wewe waraciye ku ntebe y'ishuri urazi ico ukora n'icureka. Umuhungu n'umuropozi usigura gute ngene uza kumitwara ko yakuviyoye, ahubwo ni wamuviyoye wewe uzi ubwenge n'ubumenyi akaba wamwemereye ko gutera inda. Ibaze ahubwo ni wamuviyoye. Hama Yego. Hanyuma rero umva urabura iyo ruja niyo ruva barahenda umuhungu biramwanka ntibyagenda neza n'ubu ntibari kumwe. Uca kumva ko bigoye. Kandi ageze kubyara uwo mukobwa basanze uwo mwana ataco basabasana no muri uwo muryango. Okay. Atani gisanira atani cyo uvuga uti aka karono gafatirako. Nashobora gusana nyina wiwe canke nabibonanye nawe iwabonanye nawe. Atakandi badasana nyina. Badasana umuhungu numwe muri abo. Erega mwige mereka ndakubwiye. Yego. Intama yinjiye mu gisaka c'imfisi. Imfisi irayirya. Niko bimeze. Siko? Wewe rero uri umwungeri. Ukaba ushoboye kuragira intama zawe neza. Uzirinda kwinjira mu gisaka c'imfisi. Urakoze cyo n'ikirundi. Urakoze cyane. Mutatugenda tubona muri kino gihe aho ivyo twokwita ngo ikoranabuhanga canke ama réseaux sociaux ari kimwe mu gituma haba imihindagurika mu gwareho wa kino gihe aho benshi bavyita iterambere ugasanga ko bashaka kubaho ubuzima bwo ku ma réseaux sociaux. None ugerageje kuraba imbuga ziko zirakora muri kino gihe cyane z'abajene benshi bisunga, wowe nk'umuntu w'inarayibonye ubivuga kwiki? Murakoze cyane. Erega iterambere ntiryari ribi. Hinga nakubwire kuva kera hariho ibintu bitatu. Nsimbiye gato mu by'amashengero hariho ibintu bitatu. Hariho umwami n'umuherezi n'umuvugishwa. Izo nzego zitatu ntizinjira mu zindi mugabo zari zubatse igihugu. Kuko umuvugishwa yavugishwa ibizoba ku gihugu canke bigiye kuba. Umuherezi yaherereza abagiye gutanga ibimaze kugira ngo baharigwe ivyaha. Umwami yarajejwe ico gihugu cyose kandi nawe wose yarabatwara mugabo ntabwo gwinjira mu rundi. Muri kurantegera rero nagomba mvuga iterambere ntiryari ribi kandi nagomba ndakubwire ishaka niryo rigushikana ibwami mugabo ubwenge nibwo buguha igihe uzohamara. Ugashika ibwami bagasanga ntacu sonera. Ntugira ya nyifato sinzi ingene no ivuga. Oya kweri ntuhaguma. Mugabo waragize ishaka ryo kuhashika. Ngomba mvuga iki rero. Ibintu by'amarezo sosiyo by'ukuri nta kibi carimo. Mugabo imyitwarire niyo mibi. Yavyo. Ihinda bahakarorero. Nuko ibintu byagoranye. Erega kugira ngo ugure inka
ubanza kubaka ikigangara yego kugira ngo utunge inkoko ubanza kubaka akiyongero kako zizo si byose cyane none wewe kera by'ukuri kugira ngo umuhungu abwire se ati nguze kunkwera umukobwa kwantuzira namusimyeyo yabanza gutanga inzoga akakase aho yubaka yego amaze kubaka bubaka inzu z'ivyatsi n'ibisanu nkuko ujye mwigenya bikivuze yubaka inzu barubaka inzu z'ivyatsi mugabo afise mushikiwe bakazihoma bakazisiga ingwa bakakura ingwa mu birongo bagasinga ingwa umuhungu ari n'Ibujumbura yasanga anayiyoberwa atazi yari kuko bayikora bisunze mushikanje kuko bahana ikivi noneho rero ivyubu mu by'ukuri iterambere ntiryari ribi iterambere n'imyitwarire none ubwo bona ivyo arivyo byose none ukabona ibintu bikinwa ku mbuga ugatujana navyo kushya ufise ubwenge bwo hitamo shika na cane cane babakoresha amakoranabuhanga baraciye mu mashuri none ayo mashuri yabamariye iki twebwe twenyine ico gihe hanaho tutize mugabo ntitujana n'ibije kiwe nagomba ndakubwire mu minsi ize barahara amatisi ya Brebik ugasanga muhuriye mu rubanza rwa mariage muri abantu amajana 2 mwambaye kumwe kandi mutaraganya ivyo jewe singura sinjama itisa abandi bahara ibyo je singura sinambara oya nambara ndi contraire nambara yindi yego nico gituma n'ibyo zikorana buhanga birabe biguhe cigwa cy'ubuzima ukwiye gukurikira kuko umuntu n'ubu nogenda aho hiye nkagugurira inyama iri mwigufu ntujye umusoso igufu karita bien sûr none mutugerageje kuraba n'ivyo bintu biriko biraba cane by'amahezo socio ugwaruka kwa kino gihe gwari ufise amahirwe menshi canke n'ivyago byinshi byo biri imbere yako urakoze cyane bivanye n'ibihe bibi vy'ubukene n'amaherezo agenda dushikako urantegera amaherezo agenda dushikako ni kibazo mu by'ukuri hariho abantu usanga batabona iyo baje niyo bava ndabona ibi bintu abantu basigaye banywa byo mu bukopo byahe ntibakimenya n'ibyo bagira ibyari byo oya kuko baragowe yego rero utamenye ndasha no guhakararo gaki uzuba ririkirize neza umukizwa akijijwe naho yibungenga w'umukenyezi ntashobora kubwira umugabo ngo ntwarije ikiyeri yego uzugenzure Ntamukizwa Atwaririza Ikiyeri yego no ntawe arahekenya injo afuma hekenya urujo canke agahekenya karenda handa kabonye canke agatwaririza ikindi kintu mugabe iyo mpemu mbi yo gutwaririza ibiyeri warakijijwe nibaho yigeri baho tayigeri baho none ni kukitabaho mugabo kasanga umuteyifa ngo ntabonye ikiyeri ngo indirabayo ngo ntabonye ikiyeri indirabayo ntabonye rwa yari indirabayo none uwo mwana atanguye kuba imborerwa kiri mu nda niyavuka naho bizogenda gute araho bivuze neza nk'iyo umwana utanguye kunywa inzoga nyinshi bakiri mu nda ngiyavutse ngo amahirwe yo guca ubwenge ngo bari makeyi cyane uzorabe umuvyeyi yari yipiripiri nyinshi afise inda umwana avukana ikibibi yego ariko si bose umwana wese avukanye ikibibi nyina bari yipiripiri nyinshi amufise urakoze uwo mwana rero abaye imborerwa kiri urusoro eske niyasohoka kaja hanze bizogenda gute azoba akasamutwe yako kano kararenze kweli umwana atangiye kuborerwa kiri mu nda gushika haboneka niyashika haboneka ka umusore nk'uyu azoba akasamutwe kabisa bavye muramuvyumva muze murareka guha abana inzoga iyo bakuze ukadaba ngo umwana wanje ngo anyinzo nzoga kumbe wazimuhaye hakiri hari siko se giri yego bibaze
N'ikibazo gikomeye. No kuruzura reka gira umukizwa atwariza inzoga. Ntabaho. Jewe kuva mbaho nkitwa izina. Nkaba ndamo jene nabaye hehe nabaye mashengero. Nubu ndimo mashengero. Ntamukizwa ndabona atwaririza inzoga. Kirazira. Afuma atwaririza inyama bashi. Afuma atwaririza akanyama. Cyangwa atwaririza ikindi kintu mbirubona. Hagafuma hekenyikara. Mugabo ntashobora gutwariza ikiyeri kabisa. Ngo ntabonye wayare, ngo nukuri numva inda yanse, ngo ntabonye ngo ntuze ngo amusteri canke akawisiki, ngo numva inda yanse. Akwaratira umwana hakiri kare. None muta hamwe n'ivyo ni giki umuntu akwiye gushira imbere kugira ngo abeho neza? Ubwa mbere bwobwo numwitwaririko wico ategerezwa gukora kugira ngo umuryango we utere imbere. Navuze ko abagabo bari ku nkozono. Ego. Uri umugabo nahapfa. Ari mu kuzimu. Ego. Akomeza atunze urugo. Uwombaza uti bivuze nibiki. Akomeza atunze urugo. Nkubu jewe mvuye. Hari n'akantu na gato y'imvisi. Ego. Uwo mugenzi wa ndakara bepfo na ruguru agasanga nta kundi. Nkaba mfise udutebe twa commence la vie. Uratubona? Ndatubona twafashye. Akatugurisha nk'ibihumbi 15. Imana igacimuhezagirira ho nyene. Agaca dugira kuri uwo mutahe wa 15. Kugeza hazo umukenyezi yashobora kugura maremoroke. Sivyo? None wa mugabo ntiyumva ko nuba gitunze urugo. Kuri twa dutebe yari yaguze. Umugabo nahapfa akomeza atunze urugo. Okay. Rumva naho umugabo apfuye mu bisanzwe ntabapfuye. Icaba yarateguye ko rwo gikomeza ku. Yarabyayeho akabyara abana bafise ubwenge akagira no agasiga n'umukenyezi afise ubwenge habaryamye. Abaryamye. None mutamugiye ugezemo ko tubona imyaka si mike cyane kandi si myinshi irenze. Ni iki kintu kiguha umunezero hamwe kuvuga ati jewe Emmanuel ashi. Arakoze cyane pe. Ikintu kimwe umunezero ni ibintu bikuru bitatu. Icyambere nuko nakijije. Okay. Icyakabiri. Imana yaramezagije abana. Fise imisore 6. Ibazi. Nabigeme 3. Okay. Hanyuma nyina wabo. Nukuri nta mwidogo mfise. Nta mwidogo mfise. Turiho turonse duke turadufungura. Turonse twishuka tukadufungura. Turonse izo twambara tukazambara. Tutazironse tugasenga Imana kandi tukihangana. Yego. None ko dukunze kumva yuko amafaranga ari kimwe mu bituma haba umunezero mu rugo canke ku muntu. Niko bibona canke amahoro umuntu arayiremera. No. Aha kuri BCB abapolisi barigeze kuhakura umugabo asinziriye muri V8 saa 8. Yabikiriri mu nzu iyigitangaza iteye imbere. Yahunze iki umugore. V8. Ayisinza abapolisi bati ibi nibiki. Asinziriye muri V8. Mugabo jewe nta nikinga mfise ubu ngoma nitahire muhiri wanje. Kandi namunezero ni wowe. Ibihungo byanje ninasanga mama wabo yaronse udusombe n'akajumpu. Ashira kuziga. Yo bavuga bati papa rashitsi. Mutamakazi wanje ati karibu mutama nturakoze mutamakazi wanje. Yego cyane. Mugabo bafise V8. Beko me bibiri ivuga ngo amafaranga n'ubwugamo. Sivyo? Mugabo urashobora kuyagira ukayagorerwamo. Hari n'umugani baciye mu Kirundi ngo umukobwa aragoranwa amabere ayafise. Yego. Bise. Kamera marashatwenga. Yego. Yego cyane. Mu bikomeye nk'ivyo yokomeza kugira umutima ukomeye. Mu bintu bikomeye by'ubuzima. Yego. Ni gute umuntu yashobora kugira umutima ukomeye? Ugushobora kubicamo neza. Mu byukuri ikintu wamenya cyo n'ikintu kimwe. Ico no hanura abantu abakenyeza abasore abigeme n'abafaso n'abandi bose. Ikintu nasanze gifisa akamaro no kumenya Imana. Nico kintu cyambere. Cyonye. Kuko reka ndakubwire. Ufashe nk'uyu cameraman yofata umwana akamukubita hajya.
aravuga ati ha sha ndabibwira papa muzohura agenda arakubita urutoki kubera ikintu ntagushoboye rero izi mpemu z'abadayimoni zitwikubangako iyo uzi Imana ugira uwubwira wewe afise ubushobozi bwo kuzicunya Imana ihabwa icubahiro ugira uwubwira amagogwa hari no kutagira ubutakambira cyangwa uwubwira ikibazo cawe hona nk'ubu hari umuntu ateye umugore akamubwira ibidashoboka yamusanze muhira hanyuma agatombara akazabona umugabo arashitse arashoboka bugatego mesubira subira naho umugabo batamushoboye reka ati subira kwereka subira kandi by'ukuri reka ndakubwira uwe wareka rigira amafyeta ntame mu rugi wawe ntasubira nyoba yego kiretse gusuba guteye n'inkoho yego kuko hajya umuntu aguteye afise inkoho ntaba ari wenyene muri sharijeri imwe harimwo abagabo 30 bake harimwo 30 atuma umwe rero ubutombere kagufata kwizosi ni wakuryamika mugabo utagira inkoho bagabo oya kweri abanza gushira hasi kuko intari ba yaguteye yego none muta nsabwe kuvikiri muto gushika no ni yahe indirimbo wakunze cyane cyane filme no bikunze ukaronka karyo umva ko usubira mu kabira ukayira baje bakayumva urakoze cyane ngoma ntangure kuyambabaje isinema ya Monica yarambabaje cyane. Monica mu Tanzania sinzi ko mu Tanzania nuko ari wahe mugabo gusa naho ndayiraba ndayifata muri karate mwana Android ataragwira ahiraba kuko igihe cyose ndayiravye nagoma ndakubwire je negeze kugira isanganya abatagisi birishije bari bagumutse barazimya amabarabara naco gene nifise ikinga ngiye ku kazi yego ino muri ville mpura n'abariko barazibura ayo mabarabara abapolisi nakubiswe na hirigisizi zibiri z'abapolisi barankubita kugeza bari hariya bavuga bati sinzozurugana n'amaguru mugabo sinigeze nkorora ryose zinarimo mugabo ndavye iyo sinema ya Monica nararira umwosoro kugira hariya kubireba urinze ubanera umugabo akoro yiryosoze ntabara umucetso nakubiswe na hirigisizi zibiri z'abasore sinigeze ndira n'umusoro ariko filme era kuri Gigi nararize kubera nari ngifise abana bato aha ku isoko ngira ngo wemwe ntawo muzi kumbora Vandam filme cyangwa umupolisi twa bana umujandarume yankubise inkoni 40 aha kunyama zaki bizinga mbeshewe n'umupolisi n'umujandarume avuga ngo ndamufashe ariko aracuruza imiti sinacuruza imiti kuko ico gihe bamva iyo soko ntiyari gashe nari mvuye mu soko kwicururiza kuko ico gihe nanifise ibintu nzanira abanyarwanda impuzu nazanira abanyarwanda u Rwanda hari hakiri kera abanyarwanda barakiri ino hanyuma canyenye mvuye kugura umuti kuri pharmacy aca mbeshera amumbonanya aca mbeshera ngo ndiko ndacuruza imiti ndari ico gihe ntawakumviriza Vandama nkubita inkoni 40 aha kunyama zakibiri sinigeze mvuga ngo yar hagera yikura kubitwa n'utakubabaye harwa ko rukuru umuzimu wapfuye nabe sinigeze muri ryose mugabe sinema ya Monica nukuri nagoma ndakubwiza ukuri nawe hamwe woyironka ukayibona ni ayabakobwa yari na hafi worira ukarambarara yego mutama muzi hanyuma rero iyo nkunda nayo ubu ndakunda filme ya Janti yitukonyere Janti naho woyirondera ngira kuri YouTube sinzi ko iro ya Janti ya Aranatunga Janti Aranatunga ijya filme ndayikunda cyane ndakunda kubira abana nti shiramo Janti niyo filme itakurambira kuraba n'ubuwisi ndambira urazi igituma itandambira ndayigamo ivyigwa byinshi kuko Oranatunga yarisha abantu urubozo kugeza aho yimura ibinyagihugu 30 aravyomora kugira ngo bahimba ubutare bahawe igiturire hanyuma abanyagihugu bararira haca haduka umugabo umwe niwe yatabaye igihugu
abantu bose bananiwe abasirikare bose bananiwe yarafi waranatunga yarafise ikiroberi kimwe ca kasamutwe kabisa atamuntu yo kwivuga ngene kimeze carute ca savimbi yego bibonye n'ukuri nawe yo guhicirwa nizo filime zibiri yambabaje niyo nkunda yego Mutama tugushimire cyane ku mwanya waduhaye murakoze cyane waduhaye n'ikiyago cizi duhaye kugwaruka kwa kino gihe cyane z'ukuri kubyuwanje numva kimfashije cyane nizere yuko mu badukurikirana hazogira uwundi umwe canke babiri bishobora gufasha nkuko nanje nafashije turabashimiye cyane Mutama nizere ko no hanyuma tubakeneye muzatwitaho murakoze cyane ndi ngaha ndanabakunda cyane jewe ndabakunda nimbuza abantu nkunda nimbuza inshuti yanyu sinzi wavuze ati ubusaza bunyaga ubugabo kandi ubukene bukengereza jewe ku bwanje umenga yaba vyashoboka mwari mukwiye kugira ikindi kintu cy'igistudio cy'icamamare kirutiki kinini cyane hamwe kivyibushe kabisa kigayagaya ariko Imana ishimwe ivyo byose ndabasengera bizokunda hamwe n'Imana tuzobishika yego cyane kubera Imana bizokunda hanyuma nanje ndi ngaha nimwankenera muzondonka Imana ibahezagire cyane amen nanyi bahezagire gose bakunzi bakamotive rero tukomeza kubashimira cyane tunabatumirira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kubera yuko mu bisanzwe n'ibiganiro vyigisha nkuno papa Brema atubwiye intahe nziza cyane kandi duhugiye inyigisho n'impanuro kugwaruka gwa kino gihe ufatikiye ku karorero kabakera hamwe nabo ko vyukuri batarababone na ndabibutsa buri gihe muri bwa bumwe n'urukundo mwibuke kugira subscribe na j'aime na partage kugira ngo no munezero mukomeze kuwusangiza n'abandi bagiye batandukanye turabakunda cyane naho ubutaha